ni true ni ibintu byabaye Hosy ari karandiraga gusa mu nyuma Hosy niwe yashatse nyene kudutandukanya azarambwira ngo je ngomba kwiyasumu urumva nta kuntu mbwira ati vraiment uranyica you kill me your face so ukuntu wambara vraiment uramara umva twapfuye nyene Rwanda arabadada benshi banshaka benshi si Shadibu gusa kandi n'ubu Shadibu namubwira ati bébé prise ndagusavye nyene pardonnez-moi bihere tu es encore fast abayambabariye tushobora gusubira en couple tout ni kwa nyene nkeneye gupo umaze gukora ibintu nk'ibi ujya mu Dada Davina je sinzi ko yabakomeye vraiment sindamuharura mu bantu bakomeye ngaha mu Burundi umaze gukora ibintu ngo naje yaranyandikiye WhatsApp ambwira ati ngurumva ngo bijya bintu ngo siwani we yavyanje koma wambwira uko deja no gutuka waratutse I please you aruja I please producer makaba vuga yuko ari je none muzi kandi arabiti neza yuko je mu support abasani ni abaje none muzi mu Burundi kandi kubana support nakubali shakiri neza buja flavor kubera nakrami cyane na abazi niyo zotora mu makuti umvize rya jambo navuga ko arisubiyemo reka kumuciramo none abanja heze icamba baje cyambona isonge ya kabiri copy ngo muhinini Nindaki bana ngo muhinini bro weye umeshazeka guys hari bakuja kuja hita ikiganiro nakoze kidejo cyagiye kuri YouTube za kuja hita ikiganiro nakoranye na We Design akaravuga ko hari ibibazo bafitanye na one way ariko bitari ibibazo ikiganiro kuri buja hita umwe mu bapeti rero ngo ngahanye abana bato dufise muri kino gihugu cyacu baririmba neza umwe mu bapeti bafite amahera menshi cyane yavuze ko ikintu cyo kubyanganya yavuze ko bavuze atari uri kumwe n'umwana from on family DJ Kiss Saidonya nka Supermaro Balotel abo ni bande nawe abona aba brother harimo n'aba oncle from Canada oncle wa nuwa DJ Kiss Saidonya nka Supermaro Balotel bose n'aba oncle ba bantuduye ku mirongo baduduye ku mirongo kugira ngo twinjire mu kiganiro fresh neza yes micro agenda yimuhebeye umunsi ewana nabwiye ko ikiganiro mfise waho gikora nduye ku mirongo mbere ko twinjira mu kiganiro guys je kwanza hari ibintu mazi imisi numva ama comment haro n'ibindi bintu nyene abasani bakora ego ivyo bintu turabigaruka ko nyuma bantuduye imirongo ku ngoma zawe ku ndirimbo zawe so imirongo vraiment James bikorwa byinshi gusa YouTube hariko ibikorwa bibiri hariko beautiful na umizwa so hari ni ngoma igiye kuza nyene collabo Burundi and America mazi imisi ndabivuga sana bakibaza kari blague gusa vuba nyene tugiye kwatsa no opinion G yo baby boy gusa uwo turi kumwe sishaka kumuvuga ngaha ariko araza vuba muzomubona kandi muzomubona uyu mutipe ya ku bantu bakurikirana social media akoresha yagaragaye avuga ko ari mu rukundo na Shadibu mu Rwanda mu nyuma harajamo ibintu byo gutandukana Hosy na DJ Love baratandukana aca apostinga avuga ko batandukanye kubera uyu Hosy bari mu rukundo n'uyu bijya bintu wibaza ubyumvire gute kugira ngo ubikore ibyo bintu sikuvuga ngo naravyumviriye kandi sikuvuga ngo ibintu vy'amajambo ni true ni ibintu byabaye Hosy ari karandiraga je kweri vraiment maze kuvana na Shadibu naciye mbasingo kidogo gusa umukozi wa Shadibu yaciye azambwira ati vraiment jewe nashatse kuva kera ko dusohokana kandi ubukuri singo nari nkeneye umwanya ndabigusavye dusohokane nanje ndaravre mu mwana n'icuki kandi umwana atagase ndamwemerera gusa mu nyuma Hosy niwe yashatse nyene kudutandukanya azarambwira ngo je ngomba kwiyasumu urumva nta kuntu mbwira ati vraiment uranyica you kill me your face so ukuntu wambara vraiment uramara ibintu byinshi
mfa nyene umva ijya video nayikoze ku nguvu sinayikoze vraiment ndabishaka biri mu mipango James umwana umukozi ni wa Shadibu yitwa Zaybi umva mvuze Zaybi umva ni Zay baby boy niryo zina ryose okay guys rero mwamwumvise turi kumwe n'icyamamare guys umuntu yakundanye na Shadibu bikanka Shadibu ni yagukatiye cyangwa namukatiye wapi umva Shadibu nyene twarahaye ni yarankatiye umva twapfuye nyene Rwanda arabaduda benshi bashaka benshi si Shadibu gusa kandi n'ubu Shadibu namubwira ati bebe please ndagusavye nyene pardonnez-moi bihere tu es encore fast abayambabariye tushobora gusubira en couple tout ni kwa nyene ubu nkeneye gupowa n'umwana wacu umukozi ne wiwe nukuvuga ngo uri mu rukundo uratekanye so rero ku bantu bakurikirana imbuga ukoresha hari ikiganiro nakoze na Wiz Design hari ikiganiro nakucize ko twakoze hirya ejo kamaze umunsi umwe kije kiganiro caje kamajambo menshi ni emission wakurikiranye wabonye kije kiganiro kimeze gute kije kiganiro vraiment jewe sinari muri mujyo kiraba nabonye aka video barungitse muri group hariyo amajambo yavuzwemwo ankora ahantu bica bisaba ko nja kuraba ikiganiro cyose ndakiraba cyose ndagiheza hari ibintu nagiye ndumvamwo vraiment birankora ahantu hamwe gushika yaho ni ryambere je mu buzima kuva nakavuka ndizi kuko turafise abantu benshi mu miryango bamaze gupfa sinigeze ndira gusa ikiganiro vraiment hari ibintu byavuzemwo ndarira umva eske umaze kumva umuntu akaravuga yuko DJ Kiss ariwe ariko aratuma umuziki wa Buja Flavor udatera imbere vraiment urumva ko hariyo ibintu vya beef harimo ibintu vyagasuzuguro kuko jewe ubwanje uko ndiko ndabibona DJ Kiss Super Malo Balotelli Saidonya nkani bo bariko baratuma umuziki wa Buja Flavor uduga n'aba coming bose bariko baraza nibo bariko barabafasha nta musani numwe ariko araza ubu yifasha kunoti yiwe nibo bariko baragerageza gukora uko bashoboye je vyo bintu vyarangeze hano birambabaza gushika yaho vraiment je n'izina ry'Imana ushwana n'abaji mu rugo shwana n'abajama mbwa ati guys ibi bintu vraiment ndiko ndabona vipi ndiko ndarota cyangwa abajama mbwa ati mani nivyo mbwa ati no nikubeshuza ibi bintu nikubeshuza je kintu nkeneye vraiment nkeneye uko ukuri kuja habona ukuri wewe rero uzi nukuhe ukuri jewe nzi je nk'umuntu muganira cyane na DJ Kiss canke abo bahungu banyanka abantu muganira cyane ukuri wowe uzi nukuhe kuri bijya bintu vraiment je kuri no banzi kwanza bijya bintu n'ibintu vyapanzwe namajambo nyene bapanze kuko abarundi ntidushima baca umugari mu Kirundi ati hariho amabara atabera imbwa so imbwa ninde uwavuze ivyo bintu deja kwanza nta kintu cyatararakura ngaha mu Burundi ndabona mbe ninde yo barafite ivyo bintu ga baby boy nibaza ko yoba ari Breezy nivyo wibaza muga apana nivyo hariho amanu uzenya amapreve ari amapreve ni Breezy yabivuze yaravyanditse aratuka avuga ati ngo mwebwe nimwe muri ko muratuma umuziki wa Buja ugenda fo iyo message yarandikiye nde yayandike DJ Kiss arongera avuga ati ngwiyaba ngo mu supporting umuziki wa Buja Flavor ngo nta kuntu woco uvuga ngo yuko ngo Fizzo ngo yakoze copy ugacubisha kuri status turaza kubigarukako navyo nyene nibaza ko ari ibintu wa postinze turaza kukubaza impamvu sawa mbwira mbwira none eske umaze kubwira umuntu je DJ Kiss je vraiment je sinovuga ngo ari ibintu ngo dufitaniye vyatari je mvuga ukuri aho kuri vraiment nukuri kw'Imana umuntu yagerageje kuvuga ivyo bintu nimbwa vraiment nimbwa kandi naramubwiye saba ikigongo yakiri kare ubabarigwe atari uko dufite message zivuga ko ijya message yo kuvuga ko bandikiye DJ Kiss bamubwira ko ari karono n'umuziki iyo message irahari mugiyo message dusizindi zivuga ko iyo message itanditswe na Breezy aho gushaka ko yaranditswe na Davina one way umugore wiwe kandi twobyitano ni kara abantu bamwe umwe yabaratumye undi canke kandi nka dufise iyindi message ivuga ko bijya bintu byose ijya message kwandikwa yanditswe n'umugore wa one way aho nyene nta ugati umviza nkubwire Davina afise WhatsApp yiwe one way afise WhatsApp yiwe okay kuki Davina atatoye WhatsApp yiwe avyandike
acha vyandika muri phone y'umugabo no cyo nikibaje ntavyo numva ntavyo numva ikindi kintu cyantwengeje ijya commentaire yaciye gutera ku kiganiro hariyo commentaire yateye hajya yaro ijya commentaire narayiravye vraiment ndiyumvira hari ikintu yashatse kuvuga yavuze ngo commentaire ivuga ngo guys mugende kuraba ikiganiro ari gihano gishushe cy'amateka ijya comment kuri subscribe kuri Budget kugira mu bibone byose commentaire Davina ashize ko yavuze ati ewe ububeshe muri Buja acaratwenga ijya comment rero hari ahantu yashatse kuyishikana so rero umaze gukora ibintu nk'ibi ujya mu dada Davina je sinzi ko yabakomeye vraiment sindamuharura mu bantu bakomeye ngaha mu Burundi umaze gukora ibintu ngo naje yaranyandikiye WhatsApp ambwira ati ngurumva ngo bijya bintu ngo siwani we yavyanje koma wombwira uko deja no gutuka waratutse none bamwe baby boy bari n'umugabo no gombwira ko turi bamwe je umudemu wanje nta phone yanje nshobora kumuhango aje muri WhatsApp yo kubera kuko ndabakobwa benshi yo bashaka kwiyobariza umutima mugabani we na Davina barizerana Davina je ni kubera nyene nashaka ibintu by'ibitutsi gusa Davina so umukobwa wo kwizera deja ujya nindangira nikirara urumva ajeyo bigiye so kuko nta kuntu yo kwa maposta umwana ataruwa one way akavuga ngo one way ni se wiwe turazi yuko umwana ari Alvin Smith ya bon ibyo bintu shatse kwinjira mu buzima oya nta buzima reka tuvyikaushe reka ndakwereka kuba umwana ari uwa Alvin twese turabizi ko ari uwa Alvin mugabo nimba umwana abana na one way ategeza kumwita papa ko ni wamurera niwe babana no Alvin Smith ntabuza amara kurera umwana wiwe namumuhora we katamurera hagerega harimwe agasuzuguro ibyo twatwinjiye mu buzima bwabo buri private reka tube tubishize ku ruhande rwo twizire mu muziki w'ibyo bintu nyene naso vraiment je kweri ndacara aboro kwa DJ Kiss je bijya bintu byarankoze ahantu vraiment uko bwira ngo ba DJ Kiss ngo niwe bariko batuma umuziki wa Buja Flavor ugenda nabi kwanza mana yanje wowe wogira na beef ugura amayinite muri kioske ariko uri kuragirana nawe beef agura amayinite y'umwaka wewe ukagura amayinite y'ukwezi bijya byo hanze ntubikonte ko cyane bajya naso turacavuga ukoresha amarundi agakoresha amadolari eske muri konti nta konti ufise nta n'amafaranga ufise muri konti ariko bo bafise amamiliyoni mu makonti urishuko wanwe ta konti afise wanwe afise konti yawe urishuko Davina nta konti ndishwa 100% konti barayizizi nta konti bafise nta nizo bazumva nyene uko nyene bazivuga guys bakunze ba Budget baby boy yashavuye mugabo na amaranga mutima yiwe abafise uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka rero ntimuze kubitahura nabi ariko aratanga ukuri kubiriko biravugwa message dushaka tukozishira ngaha kuri screen za Budget bakaziraba kuko zirahari bivugwa ko turaza kugaruka kandi kuri kijya kiganiro bakoze ikiganiro cy'amateka guys nuko mutaraje gukira cyazanye amajambo menshi cyane hamwe message wizi yandi kandi amajambo ntazopfa heze bataje gusaba sori ikigongo azo gusaba nderero ico gigongwe je sinyene bansaba ikigongwe ko je nta na kimwe bankoreye kibi urumva na kimwe kibi bankoreye je nuko bokwegera DJ Kiss bakavuga ati vraiment twaravyanditse twarabivuze turagusavye tubabarire binakunze no gufuka amabafukame erega baramwambuye impuzu ni kwambura impuzu umuntu ni bamwambika izera kuko ubu hari abantu benshi hari abantu benshi didia supportinga mu Burundi wana nka Orege je yarambabaje DJ Kiss yarakoze uko ashoboye kose kugira Orege aveyo amenyekane Orege aramuririra urumva jewe bro mfise igikogwa nabuza amahera ya clip aramufasha jewe jenyene ni izina ry'Imana ndarahiye jewe narakoze uko bishoboka kose kugira Orega tware 15 miliyoni izina ry'Imana para kumubeshera aha ari hose avyumve naragize amapibe naragize amavideo naumva na 10 yigeze ampa urumva icyamba bajene uko 15 miliyoni amaze kuyatwara yaciye aja gushimira umuntu mana yanje umuntu atakintu cyatarigeze amukorera basi ari kuvuga ati merci DJ Kiss merci Saido Nyanka merci Super Mario Balotelli bajya nibo bagize uko bashoboye kose urumva je wapi nubwo atonshimira wapi vraiment ko nakubwiye hari amabara atabera imbwa je nubwo atonshimira ibyo ntibindaba gusa yari kuvuga ati vraiment ba brother bajya na mahera bari kumusabano nayo mahera barakene bajya bari mu mahera y'ubucafu ayo ntayo bashaka yari kubabwira ati merci sana ariko acica kuvuga ati ngo merci maître mvaja umva amushira hejuru yibagira yuko hariho abantu bamufashije je uraza amahera nataye ndiko ndamugira amapibe nta na 10 namusavye
ndamugira amapipe kano muji amarara nijwi ryaragiye muri finale ndasara sana imisi sinanguma mvuga ati guys ni mu mutore orege muzamutoye jewe ndasara je na orege vraiment byaciye bihera kweli na DJ Kisi yambwiye ati petit frère piga kazi mimi nakukubali kwa sababu ufise mind z'abantu bakuze ariko uri umupeti kawaida hari abantu bakora ibintu vraiment ndabuze nico mvuga jewe gurutse ikiganiro umunsi ni ca baby boy mugari umva je nkagaruka kuri ico kintu cyo kuvuga ngo si rega boy si mpaka yuko umuntu supportinze aze kugushimira sivyo orege yashimiye muvayo metre muvayo kwera ko ari ikintu yamufashije gikomeye ikintu yamufashije gikomeye ni mu mimba hari ikintu wari kumukura wewe DJ Kisi ari kumukura nukuri ko Imana ari kumukurayo nerega ikintu ni note Kisi wobawe papa yari kumukuno nivyo si ibintu bito yari bien sana yari kumukurayo bien okay ntaso yego yaramukuye mu gasho ntaco tuvuge ko yakoze igikorwa gikomeye ariko kugira orege tumumenye orege nya orege byavuye kuri DJ Kisi Super Mario Balotti ama message yose arahari ari kararira ndabasavye mumfashe nukuri ku Imana ndafise ibikorwa vraiment mbuza amara gukora clip barigora bari bafise imiryango bari bafise ibintu bagomba gukora ariko bemera amahera yose bayata kuri inde orege ariko merci yatanze yaciye aja gushimira metre muvayo komayo kuri ivyo basi yari kuvuga ati basi yari ku posta stati basi akavuga ati ndashinda bashimiye DJ Kisi Super Mario Balotti Saido Nyanga kuko ubu bariko babaca inguvu ubu generation ikiraza eske tuzoronka abantu badusupporting ku bintu bariko baradukorera okay uyu mujama ari yagarutse cyane mu majambo uri kuravuga hari amahera yumaze kurya amahera ya DJ Kisi amahera ya DJ Kisi je maze kurya vraiment sino yavuga ngaha nukuri ni menshi sana nubundi ndacayajya kandi bizoba babaza umuntu yaca yibaza ko ayo mahera uri kurajya ari yo mpamvu uri uracokoza canke uravuga nabi no oya amafaranga jewe sinovuga ko yarajya amafaranga kwanza bayampavuga ati peti fanya kazi yako tunakukubali tunakusupport jewe ikintu ca mbere sinshira imbere amafaranga kuko iyo abanshira imbere amafaranga ni izina ry'Imana mba mvuga abantu benshi mbashira abantu benshi hejuru je ikintu cyambere nshira imbere nibikogwa so thank you bakunze babuja hit mwabyumvise rero je namamvuga nta kuniganwa n'ijambo avuze ibiri ku mutima wiwe turagaruka kuri statiza ku bantu bakurikirana imbuga nkoranyambaga gukoresha Instagram na WhatsApp wanditse ko umuririmbyi ngaha twemera urandika ko yakubise kopi indirimbo yasohoye ari kopi ibyo bintu uheraho bivuga ko ari kopi gamutanga ndabihera urumva ubwa mbere na mbere Fizzo no mu legend respect bro Mr Copy hama arasohora indirimbo na Jux urumva eske urarose chance yo kurimbana n'umusani nka Jux umbwire usohora okay gerageza ukore hit song kuko uri kumwe n'umustar akomeye East Africa arazwi ucu ufata yarabuza amajambo acaja kuririmba amakopi na beat acakora kuri beat ya Burna Boy ivyo bintu ko ari birabaho nakiri kubushize kuri stati ganzuri ba wait kwanza iyo ni indirimbo ya mbere nta bintu byinshi navuze ndinumira abaji benshi baraje bambwiye ati peti wewe urakurikirana industry umuziki urawuzi comedy zose urabizi eske none tubwira mu legend kweri akoze kopi nkiyo nta kintu bivuze ko mvuga ati maze jewe nta mwanya mfise wo gukurikirana ivyo bintu gusa kopi namaze kubibona tekana icamba baje cyambona isonge ya kabiri kopi ngo muhinini Nindaki bana ngo muhinini bro weye umeshazeka wamaze gusaza umuntu yakwandikira yaragiye yari double J nta majambo gifise ikintu wari gukora tora abapeti yari abapeti bafise impano ushiremwe inoti abapeti bakora akazi ureka ibintu vy'amakopi kuko uri kusaza nabi byansuduge oya je niyo nkubita kandi ankubise bikamenyekana ko Fizzo yankubise ni izina ry'Imana hit je ujya atanitoa yonkura he umbona ngaha ndi jenye nako je ndimwe abantu ijana bani gihombi urumva nta kintu na kimwe yonkora Fizzo true ndamubwiza true najyari arankuye muri competition sinzi ko mwigeze muvyumva hari competition yankuye yarankuyemwo nkicinjira yarankuyemwo avuga ati peti we toka ndamubaza ko ariko nkuyemwo intara aririmba ngurumba ngo twebwe ngo nidutora abantu baba empori avuga ya bro ni beef
poa, acha tuwashe moto, acha nitoke. Urumva bakunze budget kumbe rero ikintu ndiko ndabona kuba uri kuramuvuga nabo ko onye kwa kubita amakopi nuko yagukuye mwige higanwa gize. Oya sivyo vraiment, sivyo yo sivyo nsinobwa ngo hariho beef, gusa Fizzo ariko arakora copy. Kandi rero na generation ikirazumva twese tuja tuba ba Mr Copy. Rabana kiri kuyaciye agira copy kwa papa. Vraiment kandi ico kintu nigishoboka. Nigishoboka ifoko wiga two dukurikirana ivyabo iwana je nka Fizzo namwemera ko ntawe nemera na nimero narayifuse munuze ya muri phone urumva ikintu yokora kabri ni yaje hejuru na monari yobi kugira duheze. Oh, je kwanza mperuka mu Burundi abanyarwanda tubaruta twari imbere yabo. Vraiment mu misi hezi bikogwa twarabikora bien. Ariko Burundi sigaye turuta. Kubera iki aba legend bacu amakopi ahana. Erega ni turi ba Diamond, nituragira kuri ugo gwego. Ni haragira. Fanya bitu na akira pana kugira ibintu n'ubwempori. Uri umuntu akuze ufite imyaka yawe ugacuza gukora kopi imiziki ibiri yose twinumira reka ukuri kuja habona deje ugacukopya n'inzina ngo buja flavor bongo flavor si kopi niyo mpamvu DJ kisaguma bacana babwiza ukuri ushaka award ushaka kumenyekana mu bindi bihugu eske uzotwara award uri gukora kopi gira original yiwawe itrending ibihugu byose bakumenye bariko nubundi jewe nyimba muzonkubita ni mu nkubite nyimba muzonyica mu nyice gusa nkihema uri gukora kopi ni izina ry'Imana nzobivuga ntabwo bamfise nta muntu andisha nta muntu anyambika gusa kopi turavyamirije nivyo biraharawe kopi biraharawe kabisa. Yes, okuze bujahiti bani je nabuze ico ndena gitanga ikigano nabwiye ati je sinzi ikigano ndi bugikore canke ntari bugikore so kandi rero ndagaruka ku kintu cyo kuvuga ko ari karavuga ibintu yumvamo tugaruke kuri DJ Kiss tuwe tumuretse baby boy ibintu ari karavuga umwe mu bafasha umuziki w'u Burundi DJ Kiss nawe nyene ibi bintu arabivuga ko aba bariko ramutuka ko ari karasubiza inyuma umuziki w'u Burundi kandi bariko aririmba amakopi nawe nyene abipost ndaravuze ko aravuga hari indirimbo ya Bruce Melody ya ni kinyafu aravuga ko hariho MB data yasubiyemo ngo bisa ariko ndakesera kopi bamwe mu bahanzi bo ngaha bariko baragira amakopi so nibaza ko mani mind your business dear kora ibyawe ureke kuraba iby'abandi nibaza ko ari byo genda neza. Yes, urumva rero nibyo tuko turavuga DJ Kiss nawe avuga ko bijya bintu atari sawa. Kiss avuga ko banzu yindire ngo yaritavye. Yo bro. Yo vipi? Salama boss. Bro. Kiss turi mu kiganiro live na Bujahid hari ibintu baby bari karavuga sinzi impamba gutelefone ngira akubaze. Big brother je kweri hari ama comment numvise bakwavuga ati DJ Kiss niwe karatuma umuziki wa Buja ugenda nabi wononekara gusa ukuri je nakubonye what the fuck ukuri nakubonye vraiment uposta stati wavuze vyo n'izina Buja Flavor ni copy bagize Tanzania Buja Flavor kandi nizere yuko hariho na video ya biraharawe washize kuri stati original yayo ucushira ko na biraharawe copy yakiriko nibaza kutabesha ibyo nibyo kabisa izo ni copy zose ni copy hama Fizzo na wacha fata indirimbo yo mu Faransa w'abandi ngo no muhini hinini zose ni copy kabisa kandi byose birumvikana uri muziki mu Burundi no muri Tanzania amakopi ni menshi none brother nka wowe uri mu brother uri kuraduha support siko bariko bavuga ati ngo niwe ngo uri kutuma umuziki ngo wa Buja Flavor ngo utagenda neza eske ku bantu b'ubwenge nka wowe wasubira kuduha support bariko baguvuga uko oya kwanda wa support utavuga kandi ndiko nabikira umuziki kabisa Jeff Kiss uravugana na Krista Bujahid Inde Krista Ego
bro ndakumva. Ibi bintu rero umengo birimo beef zatari hari starting postinga sinzi ko mushobora kuduha umuco kuri ibyo bintu kuko abantu bariko baribaza ibindi bintu birenze. Oya banze ndire imbere yo kuvuga kwanza ivyo amastati I breeze nabanza sabe ikigongwe afukame. Okay reka je basi ntangure ndamwibarize. Mubaze. Kiss. Ibintu biriko biravugwa ko I breeze yakwandikiye message avuga ko ari wowe usubiza umuziki ndundi inyuma ibyo bintu bivuga kwiki? I breeze yari avuga I breeze ni producer. Akaba avuga yuko ari jewe none umuziki kandi arabizi neza yuko jewe muha support abasani. Ni abaje none umuziki mu Burundi kandi kubana support. Nakubali. Shakiri neza buja flavor kubera nakrami cyane na abazi niyo zotora mu makopi. Wumvise rya jambo navuga ko arisubiyemo. Reka kumuciramo none abanza heze. Na niyo mpamvu je postinze narabonye ibizo nyandikira ati ni mwete kuko muri cy'umuziki yo kuja flavor. Kandi après muri semestre zindi twatuganira akavuga bro urakoze sana kutoa support mwebwe mudufasha donc harimo ifite ukuntu. Message iri kiragaruka ivuga ko message yaturutse kwa one way ariko bivuga ko yanditswe n'umugore we nacyo murakivuga hiki? Sinibaza ko umugabo yo umugore wiwe azora mwishura SMS arizo zose. Safi. Umwe wese afite WhatsApp yiwe. Kandi bose turaganira neza. Ndi mpamvu yahise gucamwa mu telefone y'umugabo wiwe. Kisi ikibazo ca nyuma hama kaca tukureka ukigira. Hamaze iminsi havugwa ko twebwe abajournaliste canke abakoresha YouTube kugira dutange ama interview kuri bamwe nk'aba invite dutumira mubanza gutanga amahera bugasanga mwishuye nk'akarorero nk'uyu unye turi kumwe akaza gukora ikiganiro muri Bujahit hama akaba ari mwe mwishura amafaranga. Ibyo bintu ndashaka kuduha umuco ukatubwira izo TV zishobora kuba zishyuza amafaranga ariko nibaza ko nshaka gutanga umuco kuri Bujahit. Nta muririmbyi n'umwe n'abakunzi ba Bujahit babirabe, nta muririmbyi n'umwe dora dutumira ngaha anye ngo tubishyuze amahera. Ibyo muvuga muduha umuco wabyo kandi na Bujahit muyikuremo. Okay. Wera je kise nka message je nga 10 n'amativi ya nga 10 akambwira ati Dore kene $100 kubera ngo dufite ikiganiro ari umuntu yarakuvuze nabi. N'abafizo n'abasatwara babikora. Yenda chegika yuko ari business kubera ko penze umahera na chini baza yuko niyo baza kuriramwo abajournalist. Umfete kugira ukore ikiganiro n'umuntu hari nk'umuntu yakuvuze nabi baca gutelefona akubwira ati naka yakuvuze nabi duha amahera kugira tumuhe ikiganiro. Wewe bora tukikure ikiganiro kize kuboneka kwa. Okay, murakoze cyane nibaza ko naramaze no gutangira amahera abasani benshi kugira bagende gukora interview. Abasani benshi batangiye amahera kugira baje gukora ama interview. Ni benshi. Kubihe binyamakuru. Ni hehe? Ama TV yose online. TV online zose uzivuze dufise Black TV, dufise Bujahit, dufise Silent Vibes, dufise Isaac, dufise Magic, zose nyene. Izo zose turavuga zose za mahera kubera na underground umwe adafise n'izina bagenda kumurondera kandi adafise hit bari batarondera abandi nyene badafise hit kubera abantu. Bro Bujahit nta irimo reka tugushimira cyane kubw'ikiganiro tugiranye manager. Yes big brother, thanks sana kabisa. Reka twatse umuriro hama baze bawuzimye sibo babitanguye. Nubundi ega je nababwiye none nyimba muri ko mutuka Didier Kiss niwe yagiye muri studio akora copy. Nimwe mwakoze amakopi rero mureke ibintu vy'ama pipe mureke ibintu vy'ama bushe gutukana nyimba ari fight muze tugwane ntabwo badufise. Kugwana si solution mu muziki baby boy uri kubigira ibintu byatari kandi abona abantu babagabo nico bitwaza abasani bo mu Burundi babonye bakuruta inguvu baca bashaka ibintu byo kugwana. Je nanje ntabwoba kuko uramaze kugwana intambara y'isaha wewe nta nturagwana nta kidaje urakubitwa bakuye sasa sini gang. Okay. Thank you big bro. Thanks son.
tubandanye nibaza ko kubandanya je ndarushira ikiganiro guys ndarushe nacokami so guys mwabyumvise rero kuri aho guherereye na nyiri bwite wo babivuga ko mwumvise ko amuhamagaye mu kiganiro mukumva ibyashikirije akajambo kanyuma baby boy dusoza ikiganiro akajambo kanyuma no babwira nuko mworeka gukora amakopi mugakora ivy'iwanyu kugira dukurikirane umuziki w'iwacu i Burundi turabantu twokwishikana Rwanda dusuye tuyirute apana kuguma dukopye ivy'abandi dukopye ivy'abanyarwanda tugira ivy'aba Nigeria ni turi ba Diamond yemwe turacari hasi naho turishikana mwe mushaka yuko dutera imbere mwe ko mukora kopi twotera imbere gute turiko turavyara abana bacu bamwe bazoba abastare abandi baba comedian urumva rero tugikora kopi abana bakavuka bakora amakopi urumva twese tuzoba Mr Copy vraiment dukwiye kurekana n'ivyo bintu je vraiment sindakabati sinigera mbika ikintu ndagifise ku mutima ndagisohora rero na video nigeze kugira ryari barantuka ngo ndumuvoyu numusazi gusa mu nyuma hari abaje bavuga ati petit nice sana wavuze fresh ahubwo ngo tuguha amabia bro Agent Smith agitangura nuko byari bimeze agitangura yatanguye nkaho nyene ameze uko nyene bamutuka bagira iki mugura abona hana ageze ubu unyereka nkubwire ngo courage mu byo ukora yaba Shadibo wawe mukomeze mwikundanire Hosy uragene dusokana na Shadibo nawe zindi dusokana oya byaraheze Hosy je yambwiye dusokane ku nguvu naravyanse nafuye kugira video ko yavuze ngo ari asuma urumva byari vyakumana yihaye sumu kubera jewe na cenda nkora video ku nguvu tu isaje na Hosy no na rukundo je sokana n'umukuzine wa Shadibo Zaibi Thank you guys akunze wa Bujahit TV babwira bakore subscribe kuri Bujahit kugira ngo ikiganiro bakibone neza Yo weruka narakoze ikiganiro kuri Bujahit ubwa mbere subscribe yananiye kuvuga ko unamenye kuva nasoma ni mwe mukurikirana nyene ibiganiro vya Bujahit nimugira ubwoba kweri hama mwongera natwe mudukurikirana vuba mugira muronke new comedy DJ Kiss niko iyo comedy yitwa itawachoma sana wakina copy tunasema naho muvuga gute nta mwanya tubafitiye kuko gukora copy biraharawe Yes bakunze wa Bujahit TV mukomeze kujyego n'ibiganiro byacu nkuko musanzwe bimenyereye kuri mikoro kumwe na Chris Abel nk'isanzwe band kamera kumwe na Juma Jux ciao